Abarwayi ba sida hano ni ibintu bibabaje cyane kubera ko hari abantu bareka gufata imiti kubera ko baba bananiwe no kubandanya bafata imiti kandi batariko barafungura. Jewe mu mezi abiri aheze nahuye n'umuntu umudamu yaretse gufata imiti kandi yiteguye gupfa. Igihe namushikako bampamagaye mw'iyo village iri ahantu bita Gashojwa, bambwira ko umuntu agomba yiyahure agomba gupfa, ariko bambwira ko ikibazo ari uko yahagaritse gufata imiti. Je nashika nagerageje kumufasha, ndamugerageza kumwumviriza, mugasanga yahevye gufata imiti kubera ko yagwaye akabura indya, akabura ivyo afungura, bigatuma rero ananirwa gufata imiti kubera ko ifise inguvu nyinshi utoshobora kuzifata utariko urafungura. Nukuri turasaba ababijejwe kugira ico bakoze kugira ngo abantu bagarukirwe, nukuri ibintu birababaje.